Kuri uno wa kabiri Gitugutu umwaka wa 2021 niho hasozerwa isabukuru ry'imico n'akaranga ryatunganijwe ku ncuro ya mbere mu Burundi. Ibirori bikaba vyaranzwe n'amahiganwa y'imvyino, ibicuba, ivyese vy'imigwi ndangakaranga yo mu ntara zigize igihugu. Mwijambo mushikiranganje ajejwe imigabo n'imigambi y'injira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama, Ezekiel Nibigira yashikirije imbere yo gutanga ubushimwe. Yavuze ko iryo sabukuru kabaye akaryo keza ko kwerekana ishusho y'igihugu biciye mu mico n'akaranga, ngo isabukuru nk'iryo rikazokwama ritunganywa uko umwaka utashe. Muri iyi minsi ibiri twariboneye ubutunzi budasanzwe intara yose yiharije, tugatumirira abarundi bose na cane urwaruka kubungabunga mbere no guhurumbira iragikama rya basokuru. Nkuko twabibamenyesheje ejo, intumbero y'iyi sabukuru ntiyari iyo kurorera ibirori gusa, kwari no gufasha abashitse ngaha bose kumenya Uburundi bwacu tubicishije mu mico n'akaranga, maze nkuko basokuru babikora urwaruka tukarwigisha gutandukanya icatsi n'ururo, tubicishije mu mpanuro zibonekeje mu buhinga kama butandukanye, haba mu mvyino, mu ndirimbo, mu bicapo, tutibagiye ibiganiro vyatanzwe n'abahinga vyerekanye koko ingene imico kama yoba umushinge w'iterambere rirama. Twese rero tuve ngaha twigiriye inama yo kuzigendera mu miryango, mu kibano, ku mirimo, eka aho tugendera hose uwutubonye atubonemwo za ngeso nziza zamye ziranga abarundi. Ubushikiranganje bujejwe imigabo n'imigambi y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko urwaruka inkino n'imico kama busubiye kwemerera abanyakaranga yuko uko umwaka utashe buzokwama butunganya igikorwa nk'iki, kugira abanyakaranga b'igihugu cose bahure, biginane, bongere bungurana ubumenyi, eka mbere n'abarorerezi bahungukira ibitari bike. Kabaye n'akaryo ko gushikiriza ubushimwe imigwi ndangakaranga aho intara nka Rumonge, Ngozi, Mwaro, Bujumbura, Bururi hamwe na Gitega arizo zabaye iza mbere mu bijanye no gucapa, kubumba, kujisha n'ivyo tugenegene mvabwenge. Mu bijanye n'intambo, intara ya mbere ikaba yabaye Bururi, iya kabiri iba Makamba, na iya gatatu ikaba yabaye intara ya Kayanza, aho iyo migwi yaciye ironswa ibahasha ryo kuyishigikira. Ibirori rero vyo gusozera iryo sabukuru ry'imico ndangakaranga ryatunganijwe ku ncuro ya mbere mu Burundi bikaba vyarangiye mu kanyamuneza ntangere.